batari bwakubone barashaka ubanza ubidondore. Bo ku mazina yitwa Liberty Iradukunda canke Iradukunda Libert mu gifaransa. Baza kubivuga ko ariko no muzi tuvuge cyane ku filime. Ijya filime ukiyandika uri kurayandika. Wari wumva wari kurarota canke nimwe muyera yakujemwo ko ifilime mbona ivuga ubuzima cyane cyane twese abantu tubayemo. Biragaragara ko filime ukungene yanditse iri mu bwenge bwishi. Birabona ko atari ibintu byabaye umwanya umwe. Birabona ko ari ibintu byatwaye umwanya muremure kuko ni filime yatanguye turi mu kiriyo. Sinzi kubyibuka yatanguye turi mu kiriyo. Izene naravyibagiye. Twe tuzikurikirana cyane. Misanzwe yatanguye turi mu kiriyo bigaragara ko kandi ibandanya turi n'abanyeshuri hama turanka akazi tuja mu rukundo nivyo barandanya urukundo ruranka ruragorana yego nivyo ntubesha warabikurikiranye izogira sezo hafi 10 canke 12 nukuvuga hajya filime irafisa ntizoherera irafisa ntizoherera kuko iri kiraboneka mubona umengana ibintu nyine utabona neza ahantu bizoherera biriya izohera irafisa uko ntizohera tubisa nkaho twahitahereye hagati y'istwara kuvuga ngo hari ikiriyo burya biriya bintu navyo vy'imbere y'ikiriyo bizogaruka navyo tumenye ivyo ari navyo ntibiraba rimwe rero navuga ko filime yandikanye ubwenge ndakunda kuvuga ati ino filime muri East Africa nubwo nta ntuze ndagira ariko muri East Africa ndakunda kuvuga ati ino filime niyo ya mbere yandikanye ubuhanga yandikanye ubwenge mu bisanzwe rega nubundi mwe murabavuga butumwa kubera ko ibintu mukora hari n'abapasiteri besha atabishoboye hari abapasiteri besha atabishoboye kubera ko mwebwe mwubaka ingo nyinshi z'abantu ikintu ngomba kubaza biri muri rusange abakinyi ba filime mwese abakinyi ba filime mwe mu kino gihe musa naboneka mu rukundo ariko ugiye inyuma gatoyi ukuva harimo ubujyaje mbega ivyo bintu navyo bimeze gute taka untangire ubutumwa ku bantu batatu ubwa mbere abavyeyi bafise abana bafise ingabirano mugabo babona kumenga ku batoke badakeneye kubaza muri no bintu bibaza ngo harimo ingeso mbi harimo ibindi kubera uri mwarimu ndibaza kuza gutanga impanuro yuzuye uwa kabiri umbwirire bajya abantu bafise ingabirano besha bafise ingabirano zo gukina ariko beshi baritinya ngo bisaba uburyo bwishi bisaba iki ariko ribaza batazi bisabwa kugira ngo batangwe gushinga birano zabo hanze ibugira gatatu kuri guverinema kuko abenshi ntidufatwa nk'abanyamwuga canke ntidufatwa nk'abafise akazi dufatwa nk'abanyabugenegene ripfuza rero kuntangira impanuro kuri abantu canke ubutumwa abantu benshi yarigiye usanga anakunda kujya kuntu kina agaca vyiyumvamwo mugabo atari yo ngabirano ya kaje kanashaka kuvuga kabisa kaje kanashaka kuvuge hana abandi bantu batubona turiko turakora bino bintu nimwe nemwe akatwita basazi sinzi nako byaba byaragushitse ahubwo mwene rero mwebwe mufatwa ngira nk'abavuye sana hama inyuma yaho umbwira abakunzi Miracle TV 257 bashasha n'abahasanzwe bakore subscribe abatarayikora ahubwo nyine murindiri yiki haraburi ko naje no kuvuga ngo ni mushigikire runo rubuga rwa Miracle channel Miracle TV 257 murushigikire hanyuma tumutera intege kugira ngo azaragira ingufu zo kutuzana tubaganiriza bamenyesha ibyo hirya no hino rero biroroshe uragafyonda gusa nta nico bitwaye ahubwo ikindi kirenze no gupartage ifo kino gano niwe wakiravyo kagikunda gishire kuri statut gishira ahantu ubundi muntu aze kukiraba tumushigikire umujene Yesu wakunza Miracle TV 257 ntango ndabaramutse ndayipfuza amaro Imana bane namwe ndabutsa kuri one boy Valaskira from JT Padaze KBBC muri kumwe kuri Miracle TV 257 nk'ibisanzwe mwamaze kubona ko ndi kumwe ni Camamare ndi kumwe n'igihangange mu kina filime ndazi muramuzi sinokubana na mudondora ndibaza ibikorwa bye byonyene biramudondora biramuvuga ko twamuvuze kenshi hano twavuze ibikorwa byiwe byinshi kayeshi hano turi kumwe kenshi tuba turasigura neza na neza ibikorwa byiwe murabizi ko ntahengeshanya kubazanira ibishasha rikarakora rero no munsi nagiriwe ibakwe ryo kuba turi kumwe imbona nkubone no munsi bya bibazo byose mwamumbwira mu commentaire ndibaza ko tuza kubimubwira atwishure mama mwabimbwiye je nkabura nico mvuga ariko no munsi ndibaza ko aza kutwishure akaba rero tubanze tumwakire tumubwira ati kaze na karibu muri Miracle TV 257 karibu
bo murakoze cyane ni teka nibaza ko ari ubwa mbere kandi shikiye mu muryango w'abakunzi ni bavuga ngo ndabagomba icubahiro rero umuntu wese ariko aradukurikira ndamuramukije kandi ndagushimiye kuba wanyakiriye. Murakoze cyane. Hama ntararandira ndibaza ko abantu benshi barakuzi mu bikorwa byawe, barakuzi kuri filime yitwa Nsoro, filime byaboneka ko waboneka nk'ubutungane burengeye amategeko, kuba amategeko benshi barayahonyanga ariko ubwo butungane bwo nyene bukarenganura umuntu. Ubu nawe uri kugaragara muri filime yiswe Feruje, filime bigaragara ko irimo ubuhanga n'ubwenge bwinshi cyane. Ndibaza ko ari byo tuza kuganira ko cyane uno munsi, kuko ndibaza n'abakunzi ba Miracle TV 257 bama bambwiye ati uno muntu turamukeneye hano uze adusigurire bino bintu. Ndizera neza ko banza kutwemera ko tuza kuba kumwe mu bibazo byose kukubaza. Bumva nizanye navyemeye naco ndi buhindure kuko naye numva nanje ari ngombwa ko ndashika kugira ngo nganire n'abakunzi ngire n'ivyo nsobanura. Ariko uko biri kose waraye neza ariko uko biri kose hariho benshi bashasha baje no munsi batari bwumve niko ndavuga ibikorwa byawe. Hari n'abandi ndakuvuga ariko batari bwakubone, barashaka ubanza ubidondore. Bo ku mazina yitwa Liberty Iradukunda canke Iradukunda Libert mu gifaransa. Hanyuma jewe ndumu cineaste nkora cinema muri rusangi. Uretse gusa ko kenshi abantu bakunda gufatira film cyangwa ino carrière kugukina, ariko mfise amatashe menshi mwa kino gisata, harimo na academy coaching, harimo n'ibintu byinshi nkora ariko muri rusangi burya ndi muri domaine ya cinema. Ikindi gisigaye ndumurundi yuzuye. Okay, abantu benshi rero hano bakuze ko witwa Ira. Hano bazi Ira. Abantu benshi ngaho bazi Ira kuko nkunda kuvuga ibikorwa bya Feruje. Nishakoze nka Ira. Rero ndibaza ntimwibaze ngo ni uyundi nazanye ni wa wundi nyene atwidondoye. Hama tuduge rero kwidonido y'ifilime yawe. No musi tuvuga cyane ku filime, turaza kuvuga ni ku bindi bikorwa byawe bijyo ndi gukora muri Burundi and Academy. Okay. Turaza kubivuga ko ariko no musi tuvuge cyane ku filime. Ijya filime ukiyandika, uri kurayandika, wari wumva wari kurarota canke nimwe muyera yakujemwo ko ifilime mbona ivuga ubuzima cyane twese abantu tubayemo. Mbo bisanze sinovuga ngo sinokurota navyo nyine umengani navyo kuko nta wari yabintumye n'ubwonko bwakoze ngira ide nagize ide 2018 hanyuma iyo ide numva je ubwanje numva ndayikunze ko nayikuye ku mugenzi aho turaganira so numva nkuyemo ide numva ndabihuje n'ivyo nkunda kubona ndabihuza kandi nibishoboka ndabiha umwanya ko je ide yo ndayigize ya filme mitanandika ntangura kugira investigation cyangwa iperereza nkabanza nkayimirisa kugira ngo manze ndabe ko ibintu ngire namaranga mutima yanje canke turabisangira abantu benshi ngena renda yishanga amateme menshi uko imyaka yagenda hera nagenda nongera kikintu kugeza umunsi navuze ta niwo mwanya rero kugira ngo ntangure kuyikora mu majambo make rero ni ibintu bitaje umwanya umwe byaraje umwanya ariko nshanda bidevelop umwanya munini binshitse umusangira irimo rero amateme menshi atandukanye. Nivyo biragaragara ko filime ukungene yanditse iri mu bwenge bwishi, birabona ko atari ibintu byabaye umwanya umwe, birabona ko ari ibintu byatwaye umwanya muremure kuko ni filime yatanguye turi mu kiriyo. Sinzi kubyibuka tuyatanga turi mu kiriyo. Izene naravyibagiye. Twe tuzikurikirana cyane. Misanze yatanga turi mu kiriyo bigaragara ko kandi ibandanya turi n'abanyeshuri hama turanka akazi tuja mu rukundo nivyo barabandanya urukundo ruranka ruragorana yego nivyo ntubesha warabikurikiranye no munsi nawe tukatugeze mu bisanga mu bintu biboneka ko ari biyashu kabisa ku muntu Ira kurira birakomeye no kuvuga bo iyi filme yo ubwayo ubu dufise saison ya 4 tuko turaraba saison ya 4 mu ndwi zezo tuko turanatura na saison ya 5 izogira saison hafi 10 cyangwa 12 nukuvuga hajya filime irafisa ntizoherera irafisa ntizoherera kuko iri kiraboneka mubona umengana ibintu nyine utabona neza ahantu bizoherera biriya izohera irafisa ko ntizohera ariko si vuba kubera ko iracafise nuvuga ngo
ikibanza kinini cyo gutanga izindi message racafise umwanya w'amateme menshi rero uko yatanguye nivyo byatanguye kandi hari histoire mfatse bisa nkaho twayitahereye hagati histoire vuga ngo hari ikiriyo burya biriya bintu navyo vy'imbere y'ikiriyo bizogaruka navyo tumenye izari navyo ntibiraba rimwe rero navuga ko film yandikanye ubwenge ni navuga ati ko film yandikanye ubwenge ko film neza na neza uri kurayiraba ubu nabwo wabigira umuhinga gute ushaka kuraba intoze party imwe kabona kumenga urayitahuye ariko warabindi party kakuzanamwe ibindi bibazo igende guhindukana no kuvuga ni style ya écriture ni style ya écriture ko nabwo nibaza ko atari série ya mbere abantu cyangwa saison ya mbere abantu bari babonye hari amasezo menshi nagiye ngira nagize inspiration cyane ku ma saison nka 24 chrono na prison break no kuvuga ngo na saison wabona ko mu buryo abayazanditse bazandika bazagura ku buryo vraiment baza kuguha message umuntu wese aza gutora ivyiwe ni uri umwana ni uri umunyeshuri ni uri papa ni uri mu rukundo ni uri hehe uwari wese araza gutora message yiwe uko bigenda kose nico gituma rero turacabandanya burya ndakunda kuvuga ati ino filime muri East Africa nubwo nta ntuze ndagira ariko muri East Africa ndakunda kuvuga ati ino filime niyo ya mbere yandikanye ubuhanga yandikanye ubwenge ndakunda kubivuga kubera ko uri kurayiraba ino filime nk'ubu honyene nk'ibintu biko biraba dusubire muri saison 3 kungene yaheze saison 3 twarabonye papa wawe araswa tutangura kwibaza ko ari Iraki yamurashishije ariko mu nyuma twagiye kumenya ko ari umugore we yamwishe ibintu tutari tunamwikeka ko nta nishavu nta niki nta nakintu nakimwe ariko mu nyuma bitubwiye tukabitahura bigabaneka ko kujya filime ibikomeye mbega mu bintu bisanzwe ubwo ntiwabariza ibintu byo gukina filime nko hanze ko mbona muri no mengura uri high level okay urakoze mbo rero biragaragara nawe ko bijya ufise mu mugongo cyane uriyumvira gose kuko abantu kenshi barara filime bagahereza kuryoherwa mugawe nawe urinjira indano gacutangura kwiyumvira ibintu byinshi nawe uzohavusara nakazi kawe ro jewe mu bisanzwe nahereye mu ishuri nyene nahereye mu ishuri ko mbaje nagize mpejeje amashuri yisumbuye nahise mbanza ndava mu gihugu nja Uganda ari naho nakoreye hari ibintu nakoraye nkorera Uganda na Kenya ariko nkaba stayinze cyane ni Uganda rero nza gucangira amahigwe abagenzi twari turi kumwe twakorana ibintu bitandukanye bari aba filmmakers bakora ama movies cyane yo ku ma TVs no mu ma festival amwamwe be wanashaka bakanabikorera ahantu hagutse ugasanga sometimes baja muri South Africa sometimes ugasanga wundi mwanya bagiye muri Kenya ibihugu bivuga icongereza cyane rero bahita banyensera muri iyo domaine yabo kuko je nsa ndabikunda ariko sinaye bwabo nenzo bikora gute mbo baca bashira mu ishuri gitwa na Kasero Film School camarayo amezi 18 ndi muri formation bino bintu amezi hafi umwaka n'iki musanze n'umwaka n'igice ariko burya babiherero nk'imyaka 2 nuko gusubukuyemwo vacances n'iki rayora ni imyaka 2 hamamaze no guheza ivyo nahise ntangura rero kuja mu ma formation menshi ngira formation no coach wo muri Algeria haje ni mu bihugu byo hejuru byo muri Maghreb Afrika yo hejuru imenga ni muri Tunisia ni yari mu Tunisia peut-être que mu Tunisia abo twari kumengira ngo baraca bankosora hamwe abantu twari kumwe ngira ama formation n'aba Burkinabe certification c'est nyinshi urumva rero nugo rugendo rero novuga ngo nahereyemwo binamfasha cyane no gukora no kwigisha nabandi no gucoachinga muri academy naco bituma ndashira ikigo ryashure kugira ngo mbanze partage ubumenyi ba estime na ba chance na bari abantu bosora muri Feruje burya babanje kwa abanyeshuri ego amaro nkaba mfise ikibazo kubera iki filime nziza kubera iki filime zigisha kubera iki filime zikundwa bambezi zanditse neza zirimo ubwenge bwishi usanga atari kurabwa ku rugero nk'urundi mbona izindi filime mbo ico ni kibazo wanashaka rimwe na rimwe abantu bakunda no kumbaza bakambwi mbo abakunze akunda kugira ngo ndabaza n'ingene no film taronka views zingana uko ndabaza akorero je target ntabwo ari views oya ntabwo target jari views ego views ni nziza biraryoshe ariko je uri abantu bazira barahagije je burye ry'ama views ndonka ndayakunda kubera ko
burya ikintu kurabwa biterwa na audience. Je ko audience na targetinze ndayizi. Je na targetinze audience zibiri. Audience y'abantu bakoresha mu bwonko nko kwiwawe. N'indi audience y'abantu badashaka kwiruhisha. No kuvuga hari abantu usanga bashaka ibintu byoroshe cyane bitari compliqué. Bitari compliqué ibintu bitangwa aca bibona harimo utuntu twakajagari. Ugasanga ni byo abantu bikundiye. Iki kintu rero gituma wewe bisaba gukoresha ubwonko. Si wose bapfa kubikunda. Rero je nizerera mu gihe petit à petit azogera igihe audience yacu itangura kubona ko hariho amafilme bakwirizwa kuraba bimeze nk'ishure kuko ni filme utabikurikiranye ushobora no gusubiza inyuma ibintu ko ntavyumvise munyuma gacu byumva. Rero hari abantu badashaka kwiruhisha rero badashaka kwiruhisha ariko reka tubihe umwanya je gusa ndi satisfait nkunda kwizerera muri bake babibonye burya nawe nyine Imana yari yantumye kwigisha ubutumwa n'ubwabo bariya burya batabibonye ntibwari ubutumwa bwabo. Rero je nifata nk'umuvuga butumwa mwiyowe abo barahagije mu bisanzwe rega n'ubundi mwe murabavuga butumwa murabavuga butumwa kubera ko ibintu mukora hari n'abapasiteri benshi atabishoboye hari abapasiteri benshi atabishoboye kubera ko mwebwe mwubaka ingo nyinshi z'abantu mwubaka imitima myinshi y'abantu ko nka jewe ntanguye kuri Feruje ndayifatira umwanya n'akazi nkabanza kakayeba ijya 30 ninga nkabanza nkayifata nkanabiraba neza nkagira ico nkuyemo kuko ni filime ubona kumenga ni base ni gihugu ni uri kurayiraba ni kindi gihugu bawinjiyemo gifise amategeko yaco gifise ukungene kimeze n'ukuntu nyene bameze kuko urabona n'imiryango yanyu ukungene mamwubatse mamufise kuno kuntu nyene imiryango y'ahandi hantu hanze bibayeho mamufise bodyguard mamufise igihugu ya byose kira kintu ikindi gihugu kuko urabona nko muri filime mufise hari nagasho hari abakomiseri kira kintu ya ahubwo maye terme nziza iyo terme nzozo ndayikoresha tuba twubatse ikindi gihugu gitandukanye niki ariko bifise aho bihurira kugira ngo dushobore guhuza izisi zibiri transform inisi yo ngaha tuyereka ikindi gihugu ubundi Burundi turiko turabona ngaha anya tugeza kubihoza kugira ngo umuntu ahitakura mu kintu ciwe wow. Rero hari kindi nkunda kuraba kungene usanga muri ya filime ufise y'umugenzi mugabo ntumenye ko ari nawe akujyaje. Absolutely. Buriya nkubwire abantu kenshi ntibazi kumenya inshuti n'umwansi bizera ngo umwansi ni wa undi yakubwiye ngo ndakwanka uriya nabwo ari umwansi nawe byaragushikiye muri Feruje ukunda esteem ugasanga niwe kibazo roba twese harimwo je yo gukinana no ugasanga nk'akarorero nka Mama Lucky tope kuri we hari abantu benshi muri societe bihoreye kandi baba bafise n'ishusho nziza muri rusange aho ugasanga nibo bantu babijya babaho kuruta wa muntu buri umuntu yideclare nk'ubu wenda kubwiye nti manje wapice sindakwemera bwije sindi umwansi wa ko je nakubereye honnête hari wundi muntu mugendana ari chance peace fresh mugabo urenganye agahita akora operation urabyo no kugira tube maso ntidufe kwizera abantu ngo nuko tubona batweretse ishusho hari indi shusho utabuzi ko umuntu ugomba kugira amakenga ndibaza umuntu ariko akurikirana Feruje ariko aragenda atahura hama rero hakindi kintu ngomba kubaza biri muri rusange abakinyi ba filime mwese abakinyi ba filime mu kino gihe musa naboneka mu rukundo ariko ugiye inyuma gatoyi ukubago harimo ubujyaje mbega ivyo bintu navyo bimeze gute? Bo ivyo biravugwa n'ukuri kandi rero burya ngo urukurukuru niyo nkuru umva abantu barinze babivuga sinotesha agaciro iyo analize ko nabo barakoze ubushakashatsi kugira bakibona ico kintu ariko nkunda je kwiraba cyane nkavuga ati jewe se je nta bujyajya ngira buriya je nta bujyajya ngira ko isi yanje naremye ni isi kuba vrai naco gituma company yanje ikora mu filme yitwa Rio Boy Films. Rio Boy ni zina ryo kuva muri secondaire ni haye nka principe ndi vrai ndi réel vuga ngo niba je mbonye ikintu kitameze neza kugira nti brother iki kintu bijya nikimeze neza sinagikunze canka kugira nti je nabona ibintu byaye kugenda uko bana kuvuga ngo ni fresh nkacanca hari inyuma nkacambwira umuntu ati ya gitipe bakibonye je ntabwo iyo sindayibamwe nico gituma rero niba ivyo bintu hari abantu babigira no basaba sino bategeka kuba nkuko je ndavyumva ariko si vyiza buriya no vuga ngo
ukuri kwawe ni wowe no kuvuga ngo burya nubwo je wonyereka ukantwengera utantwengeye uba umpaye utariwe je ngenda ntwaye ishusho y'umuntu yantwengeye kandi utantwengeye kuravyumva uba mpaye ishusho itariyo ni vyiza gutanga ishusho ya nyayo kandi nta naho vyogeza iterambere ryacu byari vyiza ko duhindura iyo ngendo cyo kintu naco Imana ishaka ko tuba ukuri ku bandi Imana ishaka ko tuba urukundo rw'abandi yes niba uri satani nkakumenya sibyo niba uri numarayika nkakumenya umva nkabaho nzo muntu hako nibesha ku muntu canke naye ngo ndakubesha undi we ejo ucusanga ariho hatangura kuva amabifu n'ibintu bidakenewe bitaduteza imbere hari ibintu rero kunda kuvuga ku bakinyi bawe ngo abantu kenshi bigira muri academy yawe harakunda kuntu biga gukina bakamenya gukina neza ariko ngo ntibatera imbere mbega abantu bavuga amajambo we wabwira akajambo kawe ko turakunda kuvyuma mu bantu benshi rero sishobora kubuza umuntu kuvuga no kwiyumvira sivyo n'uburenganzira bw'umuntu kandi gutera imbere biterwa n'intego buriya umuntu nk'umuntu w'akarorero ntushobora kumenya je ko nateye imbere utambajije ico nshaka wowe ushaka ntera imbere nkuko wowe ubishaka sivyo haba hari ukuntu wiyumvira ko umuntu agomba mu gutera imbere agomba kuba menzuka burya umuntu wese agira intego ziwe no kuvuga ngo bano bantu bo bafite intego zabo nanje sinzi ivyabo mperuka n'abahaye coaching ako sinca ninjira muri gahunda ngo menye umwe wese yarafite ihe vision no kuvuga ngo rero iterambere burya ni ku muntu si muri rusange kandi nta n'ibimenyetso by'iterambere bihurirwa ko n'abantu kuko abantu barabira ibintu by'inyuma nayo ngo akarorero buriya umuntu afite imodoka yarateye imbere sinzi bivana nahaje gushika hari n'igihe wewe burya bayaranarenganye ukavuga ati je burya nani mfite gahunda yo kugura moto namye ndoti moto none ndonse imodoka je narahejije undi muntu nawe kavuga nti imodoka siterambere kuko je mfise vision yo kubaka etage abo bantu bose numva ko bafite intego zitandukanye iterambere kuri bo sico kimwe ntibari definisa kumwe nico gituma rero nabano abavyiyumvira nta kibazo bafite uburenganzira kandi ni navyiza kuvyiyumvira ariko naba bakinyi biwanje nyene umwe wese nkunda kumubwira nti urazi ishusha gushikako urakuze inzira urazibona umwe se ahitamwe amahitamo yiwe n'amahitamo yuko atwara ibintu yego reka tubivuge mu mazina abasha kunda kuvuga nka Chaseline bakunda kuvuga Chaseline kenshi kuba ari wagaragara cyane mwino misi nawe karagaragara cyane barakunda kumuvuga kenshi bavuga ati Chaseline guyaba yari nkaha ngo bafise amavyuzi menshi ngo yarabaye monstare ngo yarabaye iki sinzi rero ico babona abuze muri timu yawe sinzi ico babona yo bagize kandi bikavugwa n'abantu musangiye uno mwuga ariyo naho nakubwira ati rimwe na rimwe haboneka mu rukundo ariko ugindani kugasanga harimo n'ubujyajya mbega muri ko muragana na Chaseline wewe nawe bivuga kwiki mbanze ngaruke gato k'ico kintu umuntu abona ko hari ibintu atafise abona hari ikintu yokora ahubwo niba mufashe nibaza ko ari byo byoba byiza kuko niba ubona erega nivyo niba ubona hano hariho ukuntu abaye ari nka hajya byo mufasha inga umushikira umujana aho hantu jewe no kwishimira kubona yateye imbere ndabikunda nuvuga ngo umuntu wese rero abona hari ikintu hari bitagenda neza hariho wanashaka n'imvugo nshobora gukorera ngo ati ega naje sindatera imbere nanje nibamfashe sivyo no kuvuga ngo rero jewe ndi positive jibe ndayibonera muri sinegera ngira ngo umuntu avuze nabi ntabwo avuze nabi ahubwo niko avuze ko avyumva ahubwo ikindi cyo baciza ntavuge gusa nacagira n'ikindi kintu akoze kuko urumva arabibona naze amumwumvishe ati burya uje ngaha wotera imbere je sinzoreka kumutanga mu gihe ari terambere hanyuma kuri iki kindi naco novuga ikigabasha jewe sinzi mwe wese uko abyumva umuntu wese musanzo tera commentaire kungene yabibonye hanyuma inyuma yaho hariho nabandi bantu benshi bifuza kuza muri mwishure ryawe mbega haba hasabwe kimwe kugira ngo umuntu yinjire mu ishuri imbere ko ndakubwira hari abantu benshi bampaye bino butumwa bambwira ati uzomudushikirire umutubwirire atugurira imiryango natwe twinjire hari nabandi bantu bari mu bindi bihugu taza kubavuga ariko haba hasabwe iki kugira ngo umuntu yinjire muri rya shuri ryawe mbo rero nta kintu cyahatari bisaba kuko ni n'ibintu tuvuga ku mugaragaro simukanywa babo turagishira annonce hose hashoboka kuri réseaux sociaux bakaza nta kintu bisaba byahatari no kuza gusa tukakubarira ingene academy yubatse ivyo usabwa gukora ntabanga ari bari rimwe harabamwe inscription
hakabamwe na contribution mensuelle kubera ko tutararonka inyubako dukoreramwo novuga ngo ziri gratuit naco gituma turariha ibibanza dukoreramwo ni ibyo bintu bijanye na contribution gusa nayo nyine itagoye ariko pour le moment burya tuzongera kwakira abantu mu mwaka tuzongera kwakira umwaka uza bitewe n'indi programme y'indi bintu turiko turakora muri umwanya novuga ngo abavyifuza baba bararindiriye tuzoba muri janvier bijya tuzosubira kwakira indi promotion nibaza ko umukunzi wawe agukunda cyane ari mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Damascene nibaza ko avyumvise yambwiye ati nukuri n'umushikira uzomubwira ati nubwo mbona imipaka yugaye ndakeneye kwiga kuko irya shure ryawe yavuze ati ndaribonamwe ubwenge hano mu Rwanda badafise mu bijanye na filime navuga ati niyo mpamvu nkeneye kwigira mu Burundi muri academy ya kwariri yo kwa Ribati Damascene ko haje ndamuha ubutumwa ndazaza kubikibona kiganiro ko hacane igikuru nishaka ubwo tutegereza umwanya mwiza hari ibintu bitabu nyene kubera impamvu ariko muri kazoza bigakunda imiryango iruguruye okay Damascene ndibaza ko bamaze kubyumva bazokugura mu kwa mbere rero cuba uri yaranja uburyo bwose uzogira kandi baza ko ubu na contact ushaka uzifise uzomuganiriza akubwire niyo contribution yose isabwa hama ubimenye byose ko hama mu kugira turangiza kino biganiro ndashaka untangire ubutumwa ku bantu batatu ubwa mbere abavyeyi bafise abana bafise ingabirano mugabo babona kumenga ku badakeneye ko baza muri no bintu bibaza ngo harimo ingeso mbi harimo ibindi kubera uri mwarimu ndibaza kuza gutanga impanuro yuzuye wa kabiri umbwirire bajya abantu bafise ingabirano benshi bafise ingabirano zo gukina ariko benshi baritinya ngo bisaba uburyo bwishi bisaba iki ariko ndibaza batazi bisabwa kugira ngo batangwe gushinga birano zabo hanze ibugira gatatu kuri guverinema kuko abenshi ntidufatwa nk'abanyamwuga canke ntidufatwa nk'abafisa akazi dufatwa nk'abanyabugenegene ndifuza rero kuntangira impanuro kuri abo bantu canke ubutumwa urakoze icambere ku bavyeyi bafise abana no kuvuga buriya abana turabavyara ariko burya ntitubagaba Imana hari ibintu bayabashizemwe no message bayabashizemwe ivyo bazokora n'ivyo bazobavyo rero abavyeyi ntibaze babuze abana gusohora message Imana yabashizemwe sivyo no kuvuga ngo buri umwana iyo mubujije ikintu kubw'impamvu gusa zuko utagitahuye burya ubumuhohoteye kuko hari ikintu Imana iba yamushizemwe muri we rero baze baganiriza abana babuguruke babanze batahure babumve ko kesha abavyeyi barakunda kuba brutale cyane ikinda canka kuko canka atani impamvu gasanga wamubujije umwana kandi arico peut-être cyo mutejeje imbere cyo mugirira akamaro mu buzima fata nk'ubu nka jewe iyo haza kuba umuntu yabimbujije sivyo urabona Feruje ntiyari kuboneka ibi byose ntivyari kubaho no kuvuga ngo rero twuzuye impano nyinshi n'abashasenenga ntibari kubaho n'aba ST mu bundi buryo bari kubangira mu bundi buryo ariko atari ubu bwa bw'uno munsi no kuvuga ngo rero babumve abavyeyi bige kumviriza abana babo bakurikirane bafise izengabirano hanyuma ikindi bino bintu nivyo mbere bigitangura harabayemwo abantu babikora mu buryo burimwo indiscipline no bivuga ugasanga nivyo hariho ibihamya bigaragaza ko harimwe ibintu kintu kitameze nk'urupfasoni ariko ibihe byarahindutse ubu bisigaye ari ibintu biriko biraza muri ishusho iri intellectuelle cyane birimo abantu biyubashe naco gituma nta mpungengere numva abavyeyi bogira ku bana babo hama kubakinyi nabo kuri abo nabo bifuza kuja mwabino jewe impanuro nkunda gutanga nimwe imbere yo gutangura umwuga ni byiza kwanza kuwiga ni byiza kwanza kwiga ibi bintu wumva ivyo uri kurakora je nabonye uri kurakora utuntu hano dufatanya ugira utuntu wumviriza uplanifya iyi ni science no kuvuga ngo ibintu hohituza ngo urumva ngo ndakorokeye ko bisaba kwanza kwiga bino bintu bikora gute no kuvuga ngo nabo rero byari bakwiye ko bahiga guhiga ubumenyi kwanza imbere kuko ubumenyi nibwo buca bunakwerekana ingene uzovyifatamwo n'ingene wotwara ibintu nkumbure bikanakwereka katani ingabirano ufise rega ntibisobanura ko wifise oya urashaka kuba bikunda gusa mugaba atari ibintu byawe wowe rero no kuvuga ngo iyo ugiye kubimenyera mu kibuga uraseba uramaramara ariko iyo umanje kugira formation gati bya bintu burya si ibyanje urubiro byumva ico ni kimwe ikindi
nyuma y'ivyo nukwirekura nukwireka nukuvuga ngo nukureka inzitizi ko hari inzitizi z'amadini, inzitizi z'abavyeyi, z'abagenzi, z'abasheri ngo sheri wanje ntabikunda ugahita kubera iyo mpamvu kandi uwo muntu hari naheje muzotandukana urumva nukureka izi zindi nzitizi andi majambo akubwira ngo ibi bintu bireke ukumviriza ijwi ryawe ryanyaryo ugashira amanga kabijamo karabahuca hari imigwi myinshi hari ama companies menshi ushobora gucamwo yaba iwacu yaba kwa bande donc ugahiga inzira bisaba gukerebuka ugahiga inzira ko ntuzobisanga ngo ntituzoba tukurondere uri muhira no ugomba kugitera intambwe ikindi rero kuri government cyangwa abayobozi musabwa kutwumva kuko urumva ko muri abavyeyi bacu mu rundi ruhande ni bino bintu tiko turabikora bifite inyungu nyinshi ku gihugu bifite inyungu nyinshi societe natwe kubgacu kandi natwe turi mu nshingano zabo no kuvuga ngo bari bakwiye kutwumva nibaza ko ariko government sinza kuyivuga ko ibintu byinshi kuko nayo nimeze nka vya bindi tugomba gutera intambwe tuyegera nizo za kunsanga hondi ariko turamutse tubituye turamutse hari ikimviro tubashikirije baze batwakire nk'abana b'igihugu nk'abandi bari nawo mu mirimo iteza imbere igihugu cyacu. Okay, urakoze cyane uragize neza cyane kabisa mu bisanzwe abantu benshi yarigiye usanga anakunda kujya kuntu kina agaca vyiyumvamwo mugabo atari yo ngabirano ya kanye kanashaka kuvuga kabisa kanye kanashaka kuvuge hana abandi bantu batubona cyuko turakora bino bintu nimwe nemwe akatwita basazi sinzi nako byaba byaragushitse ahubwo mwene rero mwebwe mufatwa ngira nk'abavuye sana kuko urumva umenga muratubazagiza amenga mwinjira mu buzima bw'abantu menga sivyo ibi bintu nukuri nakazi ni profession kandi nizerera mu kintu burya urinze ukora ibintu nk'ibi ugahaguruka kugura mic izimvye nk'uko n'ibikoresho mbona ufise ugategura n'ubwonko bwawe bwo guhiga ino content kuko urabona ko ni ikintu wateguye waramaze umwanya uri kuriyumvira ino emission ndasa kwikora uku nzoyikora uku tegereje igihe nyaco nivanga ivyo bintu n'ukuri n'umutahe washizemo ivyo rero ntiwo haguruka urumuvaye ngo bikora uko ariko ikibi niko hari abandi nabo baza batukisha no vuga ngiki akaza hari nabandi baza batukishirega imyuga dukora ugasanga abantu baciye dufata muri rusange ugasanga haraje umuntu w'umubarbar akorokiye ko nivyani nakobarira nyine byo kuva hari ati naka yabikoze kandi ndabigerageze agacaza ngo umujyambwa arawumwe agashatukisha umujyango ariko mu byukuri bigi ibintu byose isaba kwanza kumva ko ari ibintu byawe uzi no kubaza basi ibibazo nyine uko rero n'umuntu ndakubwira rero n'abantu batubaza gakora ikiganiro ukavuga ati ko vraiment nabacicwiki sivyo ugasanga wataye umwanya wari uri mu bintu bidafite umumaro ariko nizerera rero uko bugi impano nico kintu cambe kidetermina ko ibintu bishoboye kandi ntubimenyera kuba wabitanguye ubimenye ukiri kuri ura training ugire training wanze bimenyereze n'abantu kandi wumve feedback z'abantu abantu baratubwira burya nuko tutumva umuntu ashobora kubwira commentaire kandi yukuri ari kidahuye n'ibyo ushaka ugahita umva ngo numwanzi ifo no kumviriza n'abaduhanura tukumviriza ego ama inyuma yaho umbwira abakunzi Miracle TV 257 bashasha n'abahasanzwe bakore subscribe abatarayikora ahubwo nyine murindiriye iki haraburi ko naje no kuvuga ngo ni mushigikire rero no rubuga rwa Miracle channel Miracle TV 257 murushigikire hanyuma tumutera intege kugira ngo azaragira ingufu zo kutuzana tubaganiriza bamenyesha ibyo hirya no hino rero biroroshe uragafyonda gusa nta nico bitwaye ahubwo ikindi kirenze no gupartage ifo kino kigano niwe wakiravyo kagikunda gishire kuri statut gishira ahantu undi muntu aze kukiraba tumushigikire umujene yes okay rero ndakanda basezere ndabipuriza amahoro y'Imana abane namwe ntangura ndabifuza amahoro y'Imana abane namwe nkasozera ndabifuza amahoro y'Imana abane namwe kuko ni nayo atugiza amahoro y'Imana ari muri twebwe niho tuba abantu buzuye kandi bukuri kandi abwira ati ndabakunda cyane yari Miracle TV 257 ikiganiro ni Burundian Talent murabizi ko twamatuza tukavuga ibijanye na industry ya 257 no munsi twabazaniye umwe muri industry ya 257 kandi abwira ati yari one boy Valaskira ciao ciao. Okay. Yeah.